madamu, uburozi burabaho. Hariho umuntu nutwege kuko c'est la réalité. Ufite experience. Oya, uburozi burabaho kabisa. Nk'ubu dufate, urashobora kuba donc wasamye inda par exemple. Wasamye inda, uhejeje gutestinga insomene, uramenye ko ufise intuze wasamye akasamo kariyo hanyuma ugacukira tuno mondo wo muhuye terega narasamye, wo muhuye narasamye urumva nawe urasarisha hanyuma wasamye umwe ugashaka bari kukushora urasarishije umunezero. Donc uratuma kenshi uvuga ibintu hatari bwagere ko donc uranezerewe, ushaka ko tuno monde babimenya. Kumbe iyo tuno monde harimo abantu batakwipfuriza ineza, agaca agenda ku mupfumu kanaka, nkeneye ko kajya gasamo kavayo, agaca gakukurira. Uri umuntu udasenga rero. Ikaze hano ku Mibereho TV. Turashima Imana ko yama ituzigama igihe cyose, kuba turi bazima n'iteka ntangere. Haheze igihe kinini cyane tutari kumwe, atabishasha ku Mibereho TV, ariko turagarutse. Turi kumwe na Edia Keza umutima, niwe mudamu dusanzwe dukorana hano ku Mibereho TV, benshi muramumenyereye. Ego no musi twahisemo gukoresha buno buryo kubera usanga kenshi tutari kumwe. Ubu pour le moment ntituri kumwe, ariko twahisemo gukoresha buno buryo kugira ngo ibiganiro byo ku Mibereho TV bibandanye bijya imbere. Ego reka ndamuha umwanya abaramutse. Hari haciye igihe kinini cyane, bashani baza ko amezi ane, amezi 3-4 tutari kumwe hano ku Mibereho TV. Reka ndamuha ikaze abaramutse, atubwire niyo yahora nawe. Ego ndaguhaye ikaze Edia, Mme Edia Keza umutima. Merci beaucoup. Ni sawa? Namahoro. Urakomeye imyaka myinshi? Simike, ndaho ndashima Imana kabisa. Utambeshe nje napoteye. Twese mvuge ko twapoteye. Abanywanyi b'Imibereho TV bari bagukumbuye. Natwe twari tubakumbuye, twari twarabanyoteje. Yego. Kumvo zitatuvuye ko mugabo byose ni byiza, nta kibi cyari kirimo, nta waragwaye. Yego. Byari ibintu by'imigisha gusa. Imigisha gusa. Kandi twari twarasubiye inyuma gusa nyene. Byabaye ngombwa ko tubanza tukurindira gato. Ego cyane. Guhora hano. Nahora mu Burundi. Je ko ariyo ndibona turi kumwe. Okay, mu ncamake Imana yaranteye iteka. Ego mu ncamake Imana yaranteye iteka. Iheruka kumpa umwana w'umuhungu mu muryango wacu. Iheruka kuduha umwana w'umuhungu. Amina. Umwana agira 3. Ndabishimira. Nicyo cyamoteje. Washaje. Nashaje. 1, 2, 3. Ego. Turaryohewe ku Mibereho TV, umuryango warungutse. Abazodusubirira mu myaka iza. Nuko. Ariko baraba benshi. Ko turagura. Ego. Urakoze kumpa ikaze, nani ndaguhaye ikaze, ndanagufelicita. Merci beaucoup. Tiambo bebe. Ego. Ndabavugiye abakunzi b'Imibereho TV bose. Ego burashitse mukanya.
ego bakunzi b'imirebereho turabasaba mu kugira ngo mukore subscribe mushigikire ibiganiro bica hano ku mibereho urafyonda aho hepfo uzobushigikiye imibereho TV uzobushigikiye umukenyezi w'umurundikazi uzobushigikiye ibiganiro bica ku mibereho TV ufyonde kuri subscribe. Avugwa make rero ayavugwa no musi ndifuza ko tuganira ku kintu kimwe ikintu kibujije abantu benshi kugira icyo bashitseko umunwa wacu umunwa novuga bushe kuko abantu benshi ntibashaka guhora ku bintu bimwe bimwe ko bavuga cyane ugasanga uvuze nk'ikintu hatari bwagere kukivuga ugasanga kirononekaye rero nashaka tuvugane ko kuko ni ikintu kibujije abantu benshi gutera imbere kuko murya nibaza ko atari byiza kuvuga ikintu hataragera ko ukivuga sinzi ko nawe hari ico wobivuga ko ibyo bintu hari ico wobivuga. ndafise ikibazo kuri aho nyene ni ikihe ni ryari umuntu yoba arekuriwe kuvuga ikintu ko aho turiko tuvuga urusaku ngo naka yambwiye ibi canke ko tuvuga kuri wewe nyene kwibikira ibyawe ibyo ufise ntubibwire bose canke ibyo utarabona mugabo ufite inyambo bifitiye amakomesi ntubidivirge mu bandi bantu ndazi nibaza ko ari iyo suje turiko ego niyo suje turiko kuko abantu benshi hari igihe usanga wibaza ngo bakwifuriza neza kumbe inyuma hariho akandi kantu kinyegeje hariho akajaje ego bon sinzi uko ubibona wewe ni ryari umuntu aba akwiye kuvuga ibyiwe ndazi ego aho haba hageze ko umuntu avuga ikintu nibaza ko haba ikintu kimaze gusohoka resulta yamaze kugira par exemple ashobora kuvuga nk'ubu dufate ufise ide kanaka ya business ushaka gutangura gukora ukaba ubifise mu mutwe gusa donc utaragira utaravuga ati nzokora mugabo ego donc ndiko mvuga nti byari byiza ko ubivuga resultat yabonetse donc abantu bakakimenya cyatanguye apana ko ugenda kubibwira abantu utaranatangura bashobora kukwiba ni hahandi maze kumva abantu benshi biba amaproje ugasanga ufite proje mugabo mvuga mu bintu professionnel ugasanga ufite proje mugabo kubera umuntu wakunaniye kugumya ugaca usanga wayivuze mu bantu rero bari sharp hariho abantu bari sharp vraiment ngaha kuri inosi akagutanga kuyikora kubera ikiba warafise uburyo wowe yari gwawe umutwe ni gwawe niwe wayubatse ni uvuga uti ibintu bimeze uku n'uku n'uku nzobikora uku n'uku n'uku ubwo ko yafise ubwo buryo uwo mwanya kubera wowe nta bwenge yakoresheje wumva arakikwibye kandi ntuzoja kuvuga ngo warakinyibye wewe wabivugiye iki ntawe witwara ngo ibi byari iby'iwanje ego nta nahamwe ushobora kwitwara ikindi naco uburozi burabaho madamu uburozi burabaho hariho umuntu nutwege c'est la réalité ufite experience oya uburozi burabaho kabisa nk'ubu dufate urashobora kuba donc wasamye inda par exemple wasamye inda uhejeje gutestinga insomene uramenye ko ufise intuze wasamye akasamo kariyo hanyuma ugacukira tuno mondo wo muhuye terega narasamye wo muhuye narasamye urumva nawe urasarisha hanya wasubye kumwe ugashaka bari kukushora
urasarishije umunezero donc uratuma kenshi uvuga ibintu hatari bwagere ko donc uranezerewe ushaka ko tuno monde babimenya kumbe iyo tuno monde harimwo abantu batakwipfuriza ineza agaca agenda ku mupfumu kanaka nkeneye ko kajya gasamo kavayo agaca agakukurirayo uri umuntu udasenga rero uri umuntu udasenga izo ni filime nyinshi mata kaba kabaye mbwa bibaho nibyo reka turaseheza karagaciyemo birabaho aho yego prema hari umuntu n'ibyo hariho abantu bataba banezerewe iterambere ry'uwundi voilà nimba we watararonka canke naho yowe yararonse adakeneye ko uronka ndazi agaca agukorerako biba aragukorerako pour éviter ça je nibaza ko umuntu yorindira akabanza ikaboneka 5 mois 6 mois abantu bakabibona donc bamaze kubibona yarakoze ego ibyo kubika ni byinshi cyane mugabo cyane cyane ku magara yawe niho sawa niho biba bikenewe gusumba nkaho onye ubugiriye nabi famiye yawe bari bushe utazi kugumana byari iterambere ryawe nimba niho deja wari ugisama mwari mumukeneye muri famiye ugaca usanga bivuye kuri wewe kubera iki wabwiye umuntu atari we umuntu atakwipfuza iterambere kandi umumenyi ushobora gusanga muri n'abagenzi cyane mbere yego ikindi naco urashobora kuba kanaka yakwemereye kugukonekta ku kazi kanaka akaguha connection umuntu ashobora kuja kurondera akazi ubivuze hakiri kare naho kazi utaranakaronka uwo muntu nyene wabibwiye agaca guca inyuma akagenda kuri wa wundi yo akazi agaca avuga ati mpera naka cyangwa akavyica akakuvugira nabi ati naka donc yigenza nabi donc akakuvugira nabi kugira ngo ico kintu gipfe rero abantu twige guhora vraiment guhora ni urufunguruzo rw'ibintu byinshi simaka abantu bose bamenya intuze simaka abantu bose bamenya ibyawe n'ibyo ego sisukwanga kuvuga ibyawe mugabo hari ibyo kuvuga n'ibyo bitaba bikenewe kuvuga bwaje nawe nyine tubisubiyemo hari igihe vraiment uba ufise umugenzi kumva wamubwira twose nivyo ushobora kuba ufise umugenzi ukumva wamubwira twose hari igihe umengo ubimunyegeje ni trahison ntumukonsidera nk'umugenzi kandi yategerezwa kuko aca umengo abimenye agiye abibona atarabizi ugaca umengo yo kubona ukundi sinzi kandi byumva wewe arihangana mu gihe ntaba ndamwizeye ngo ndabimubwira arihangana si bose utegerezwa kubibwira uciye utakaza uwo mugenzi kubera reka dufatire kuri ico cimbaye ubu dufate urasamye siko urabinyegeje wewe urafise umugenzi wawundi wewe akubwira ibyiwe byose yego nawe kandi nibyo ntawe uja kubivuga nibyo kandi nta nawe umwifuriza siko nawe ugaca ukigumizamwo ahako nabyeyi mwanashima muragumana ntareko bya bindi byo ufise byo gucira no kuvuma isari kuri talent mugabo agaca abona ko kuri simu tanguye mamariere nta kintu na kimwe yarazi none nimba yompeba kubera ntamubwiye ose umugenzi ahubwo nawe yoca kubaza igituma utamubwiye kandi ari umugenzi oya uvuga ati nashimye kubyigumizamwo ni entre moi et mon mari nta kindi mashine excuse me umwanya umwe n'ibyo mugabo sinzi ego je nibaza yuko en fait en général ni silence
donc kuvuga cyane biratuma indoto wari ufise cyangwa gutuma twica ibintu byacu ndazi kuvuga cyane nibaza ko umuntu yoza arabigaranya umuntu akavuga yuko hageze umuntu akavuga yuko habonetse resultat yego igihe bavyibwiye ni sawa utabwiwe n'umuntu bavyibwiye babonye iterambere cyangwa ugasanga ufise nk'agaproje ko kugura imodoka urakura bakayibona yagize ni byiza ko bayibona wamaze kuyigura mbwa rero hari cyangwa akanayiteza ikibazo bitaranagushikira kubera iki jalousi abantu bafite inzigo nyinshi kandi ikibabaje nuko usanga ugufitiye inzigo utari wari witeze ko ari we yokugirira inzigo ugasanga n'umuntu ari umwe wibaza ko agufitiye inzigo ugasanga nta niyagufitiye ahubwo niwakwifuriza neza uvuze mvuga nti ujya akwifuriza wibaza ko ari wowe bagufitiye inzigo ugasanga si wowe igufitiye ahubwo uyifitiwe n'utazi voilà icyo ni Imana yatunyegeje ego hanyuma donc dusigaje akanya gato cyane kuko bariko banyereka ko dusigaje iminota 5 kugira ikiganiro nibaza aho twosezera tukanarezima bari badukumbuye twari tubakumbuye turabashimiye turasubiye ntibaza ko tutadusubira gupotera cyane kwezi kose abiri 3 oyaye sinzosubira ubuhinga bwaraje nawe tutari hafi na hafi ego kandi abantu bari bagize imisi banyandikira ko badukumbuye nukuri pe kandi turashimira cyane banywanyi ngene muca inbox mukatwereka ko mudukumbuye ibyo biduha intege byo kubandanya intuze ibiganiro byacu hano ku Mibereho TV biradutera intege muragira neza kudushigikira kudutera intege kuduha kuhaje nyene yo kubandanya ko nyimba twitoye tutari kumwe tutireka turondera ubundi buryo bwo kugira ngo tubanezereze ni kubera tubona ko mu bikundi byo dukora kandi mudushigikiye ego cyane ego sitwara akajambo kanyuma wobabwira abakunda cyane reka je nabwiye ko ndabakunda cyane kubwanje na kandi nawe ndazi ko bakunda yego turabashimiye kandi mubandanye mugira subscribe mugira partage mugira n'amajeme menshi na commentaire mutubwira ibitameze neza mugira duhindure ibyo dushobora guhindura mutubwira nyimba bimeze neza nahone muduha intege nkuko mubamwa mubikora yego murakoze cyane ego urakoze cyane Mme Edia ku mwanya watanze ego nongera nshimira n'abanywanyi b'Imibereho TV mubandanye mukurikirana ibiganiro bica hano ku Mibereho TV mubandanye mudusuporta mu gupartaja mu gukora subscribe ku batarayikora no gukomanta ugagira commentaire ukatubwira ibyo mwifuza ko tubashikiriza na cyane cyane amasuje yerekeye Imibereho TV nuko turabashimiye cyane naho ubutaha bye bye